natewe iteka kuba muri green kuva bigitangura. Rero kubona intambuko yo gusohora igitabo ni ibintu novuga ko byaduteye intege cyane ko ibintu byose twabayemwo iyi myaka yose novuga ko bizoshikira ishengero mu buryo buri rusange. Abari kure, abari hafi, ni ibintu biteye intege cyane kuko tuzi ingene twege urugendo rwacu rw'agakiza byadufashije. Ikintu twabonye navuga yuko vyanteye umutwaro wo kuzosenga. Twabonye yuko kuri uno munsi aho bariko baradupresenta iki gitabo bikigize, twabonye yuko muri novuga mu Burundi dufise ibibazo byo kudakunda gusoma canke kudakunda kwiga. Rero bishobora kubera intambamyi cyane iki gitabo ko gishobora gusomwa nkuko bibereye canke gishobora gushikira abantu benshi bashoboka nkuko twabyifuza twabisengera. Rero hariho abagerageje kuganiriza abari bahari, baratubwira ingene urwo rugendo bonyene barugira, bakabihera mu bana babo, bakabaha Bibiliya y'Ikirundi bakiri batoya. Deja natwege dukuze twari twabonye yuko hariho ibintu biba biremereye bitugora no gutahura, ariko uko kubisomera mu miryango, uko urwo rugendo rwo gusoma Bibiliya urya mbere tukarusomera mu miryango yacu, tukabarerera abana bacu, tukabamenyereza gukoresha urwo rurimi kavukire igihe tuba turiko turasoma Bibiliya, vyabaye inkoramutima kuri jewe. Nifuza yuko Imana idufasha muri rusange yuko ico gikoresho co tubera ico kurerera abana bacu mu ijambo ry'Imana dukoresheje ururimi rw'Ikirundi. Twabonye ingene gukora ico gikorwa mu Kirundi ari gikorwa novuga ko kiremereye cyane, gisaba ingufu nyinshi cyane kubera Ikirundi kivuga kwinshi cyane bivanye n'aho abantu bakomoka. Rero kuzogera ahantu gigakogwa mu buryo bw'Ikirundi nyene kivugisha umurundi wese ahari agashobora kugitahura. Sepa igitabo uvuga ati uno musi ndagifashe ndagisomye ubu nyene ngo ndagihejeje, ni kinini cyane. Ariko iki gitabo ingene nabonye gikoze nico guherekeza uwo muntu yafashe iyo ngingo. Uwo muntu yafashe iyo ngingo yo gusoma buri munsi, akarondera gutahura Imana, akarondera kumenya Imana muri Bibiliya. Ni ingabire idasanzwe. Hariho ibihe natwebwe baduha turiko turasoma Bibiliya, akaguha igicapo gusa c'igitabo, bakakwereka context historique, bakakwereka ingene ivyo bihe byari bimeze, inyandiko ingene zimeze kugira bigufasha. Ariko kugera ahantu ushobora kuja ku munsi usoma kuva mu kwa mbere gushika umwaka uhere, ukabuhejeje Bibiliya yose kandi ukaronka novuga insobanuro z'igice kimwe mu byo wasomye, bikagufasha kurimbura kuri iryo jambo. Nibaza ko ari ikintu kizofasha cyane ku muntu asanzwe afise iyo ngingo muri yo niyo determination muri yo. Nkuko nabikubwiye, igihe umuntu afashe ingingo yo gusoma Bibiliya ni intambara idasanzwe. Iyo uronse ibintu bigushigikira, haba harimo gusomera hamwe mu mugwi, nk'ico ni ikintu kimwe. Ariko iyo uronse igikoresho biragufasha kuguma kuri iyo ntumbero, biragufasha kudata inguvu, kuko hari igihe usoma ukamenga ntiwabitahuye. Aya no mu guharura baguma bavuga ibintu by'imiryango n'ingene bitwa n'abana bavyaye, ukamenga ntibifise sense. Ariko turonse igikoresho kidufasha guca muri izo bintu byose, ni ingabire idasanzwe. Rero ndizeye ko bizofasha ishengero kugwana umwe wese ku giti ciwe kugira ngo dushobore kuba abantu bazi Bibiliya, bamenya Bibiliya.